Ndabamukije cane bakunzi ba Argos TV kaze mu kiganiro Ready Stock mujikizwa na Cynthia yakoze. Murayibona uno munsi sindije nyene ndi kumwe n'umwigeme hano ngira muramubona reka mba ndamuhe akanya abidondore. Ni sawa. Mumeze neza. Sana. Nitwa bande. Nitwa Kenguruka Kesha benshi bazi kuri Kenzo. Ego mwumvise yitwa Kenzo uno munsi akaba ari we tugira tuvugane agira ababwire vyinshi. Ego ubwa mbere reka baze ndababarire sije tugira tuvugane ko na Kenzo sije no munsi tuvuganira ko ni turamenyereye kenshi iyo umukobwa n'umuhungu ugomba agire mariage ko kenshi usanga arumva avuga umutipe nwamutwaye gose no bamutwaye kandi bavuga ko niwe afise uburyo bwinshi gusumba umukobwa même si tutabimenya gusa kenshi ngira nivyo twibaza kandi kenshi ni kusanga biri mbega iyo umukobwa nawe ari we asumvya uburyo umuhungu bagiye batwarane canke naho baba batwanye bakaba abana bigenda gute biba bimeze gute ego Kenzo na mbega hariho umaze kubona canke umaze kumva iyo umukobwa atwawe n'umuhungu asumvya uburyo mbega Kenzo iyo twumvise ngo umukobwa asumvya uburyo umuhungu biba bimeze gute Urashobora kuba amusumvya uburyo mu mahera ugasanga umugore ntakora umugabo arakora canke bose barakora mugabo ugasanga umugore amusumvya umushahara. Mbega ko ubuye turavye abakobwa benshi sinovuga ngo ni bose gusa ubuye monde turimwo ubuye abakobwa benshi basa nayo batituka usanga ari abantu batirwa bica atari bandi yo kuguma muhira barondera amafaranga uvuga ati jewe ubu naho nzoja kubaka ashaka kugenda fise amafaranga nanje nakora pana bimwe vyo kugenda nkicara mu rugo mbega ko abakobwa benshi ubuye batobona ko bicaye muhira bobona ko barondera amafaranga bazoje kubaka bafise nabo amafaranga baza ko ari kubera iki Tuko turaba ubuzima twari no munsi umukobwa nyene umugaje agenda ku kazi agasiga umugore muhira ataca akora kandi naho ushobora gusanga umugore ari nk'ivyo ashoboye gukora niyo mpamvu niyo ushaka abakobwa benshi babanza kurondera amahera uganze kuja kubaka bafise basi ico bishikanyeko nabo hamwe naho agera kubaka uzosanga hariho nk'ibintu atarinda kwaka umugabo nawe nyene ubwiwe ashobora kubikora atarinda kubwira umugabo ati ndakeneye iki canke muhira arakeneye iki umugabo we ashobora kuvuga ati reka ndagikore. Bon à part yuko boba bari dufate ari umugore yamaze ko umugore mbega kiri umukobwa byo bari vyiza ko yoshobora kurondera uburyo ari umukobwa gatari bya bindi uvuga ati ngo mandindiriye naka ngo bandiniye naka byo bari vyiza ni vyiza cyane kubera akiri umukobwa ni usanga nyene akenera impuzu amavuta nyene urabona ibintu abakobwa bakenera akeneye ibintu vyinshi hari igihe udasanga nyene akeneye ko misi yose cama kimu umuhungu misi yose yama yiteze ikintu ku muhungu n'umuhungu ashobora kumubona akamugaye avuga ati ujya mukobwa nana mushikana mu rugo ntaco azovamwo adashobora kwimarira n'ikintu akiri umukobwa adashobora gukora ikintu kandi nyene afise amaboko. Kenzo mbega hoba hari ingorane zishobora kwaduka nuvuga mu rugo iyo umugore aba ari we asumvya akarusho n'ubwo akarusho canke novuga amafaranga umugabo we bubakanye yashobora gushika umugore urumva ashobora gutaha muhira agasanga nk'umugabo akamutuka kamwe gakataca amaze canke agataha bwije nk'umugabo akamuhaza waciye nyene urumva umugabo waguma ubona ko ari umugabo mu rugo akamuhaza ahantu yaciye akamubwira akamubesha yagize akazi kenshi canke akamubwira twaye mu nama mu kazi sinzi ibintu nk'ivyo ashobora kwikura nyene umugabo akamubwira ibintu nk'ivyo umugabo nyene bikamubabaza usanga nko mu kibano ahantu tubaye urashobora kubona umugore nyine bisije turiko nk'umugore afise amahera umugabo ugasanga nta mahera afise hanyuma ugasanga nyene umugore ntiyitaho ibintu vyo mu rugo hari ibintu bimwe musanga nyene umugore ategerezwa kwama akurikirana ndashaka gukurikirana umugabo ugaca usanga kubera bwa bushobozi asumvye umugabo wiwe ugaca usanga vyitaho umugabo cane gose nkaho ari umugore kandi ari umugore yarakwiye kandi ari umugore yarakwiriye kubikora umugabo ugasanga abikora umugabo
ego mbega hoba hari ingaruka nziza ziri kuba uri umukobwa urondera amafaranga hama ukaduja kubaka uyafise amafaranga y'iwawe umukobwa arondera amahera bon ataragira mariage akiri umukobwa kurondera ufise uburyo ni bwiza kubera n'abahungu baragutinya nko mu kibana ahantu ubaye nta muhungu ashobora kukubwira ko amajambo yose ishakiye ashobora no kubaza nk'abaye ashobora no kubona akagushima akabaza nk'umuntu urya mukobwa wawe ashobora kumubwira ati babonye nk'uko umuhungu aba yigenza komportement akamubwira urya mukobwa wawe niyo nakwemera ni munaberanye rero ni byiza kurondera kubera naho hagira kagira mariage hariho nk'ibintu ushobora gusanga akenera atarinda kubwira umugabo we ngo amufashe wenyine ngiyo akavuga ati ndashobora kucironderera cyangwa naho yoba ari muri fiançailles cyangwa ari muri copinage ashobora kwirondera atari wa mukobwa yamaye ateze amaboko ku muhungu avuga ati ndasashiri wanje biki urabona amabezo abakobwa akenera ni menshi mugabo kubera ingufu ziwe akora nanjye navuga ati ndashobora kucikorera ego hama tutatevye mu kurangiza mwumvise sije yacu mwayumvise iyo twayivuze ko ego none ico ubwiye abantu bariko baratwumviriza hama tuje turangiza ncambye hano ariko baratwumviriza ariko baturaba surtout ku bakobwa ni byiza ko dukora apana ko tuguma twicaye ngo turindiriye nyene uyu muhungu ngo abe ariwe azoza agupropoza nko mugihe amaya canke iki muje mu rukundo yuko ikintu cose ariwe azokwamaguha kandi nawe ushobora gukora ni byiza nyene ko turondera ico dukora natwe tukagira ico twimarira mu buzima no muhira biratuma nyene batubonamo uwundi muntu nko muhira ushobora no kubafasha n'ikintu nko ushobora nyene kuvuga ati no munsi nije ntanga hasi par exemple ni byiza rero kandi niyo bishitse ukagira mariage basi ubwo ufise ubwo buryo ntuce usuzugura umugabo wawe ngo niko umusumbije uburyo canke iki n'iki agatekanya nawe kanya umugabo nyene yamara umugabo umwubahirize kurya mukundane kurya ko no musi ushobora kuronka nawe ja akabura no musi uraronka nawe akabura canke ejo akaronka nawe ukabura urumva rero wamufashe nabi nawe ashobora kubigusubiza mugabo witwaye neza nimba ari ico no musi ushoboye gukora ukagikora bidakunze naho mukihangana ego numvise impanuro Kenzo wabahaye nimba umugabo wawe umusumvya uburyo ntushobora kumufata nabi kumuha agaciro umufata uko bishakiye ngo ntaco amaze ngo inzu ni uriha ngo hasiyo ni wewe ngo kwaye kwa byose ngo ni wewe ngo umugabo ntaco amaze agaciro k'umugabo yamara umugabo nimba utahukaza ube ukazi umwubahire kuko nyine umugabo wamusanga ari muhira rero kumufata uko wishakiye hama ndibaza mwumvise impanuro zose twizere ko mugiye kuzigendera murakoze